Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza rurimi rw'ikirundi. Reka ndabaha ikaze mu makuru yacu uyo muri iki gitondo, amakuru yo kuri irigenekerezo rya 12 Kigarama uyu mwaka, akaba hari amakuru cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye cyo ngaha i Bujumbura ibara risubiriye kugwa. Ubu ngubu amakuru dufise nuko ocamaze kugotwa. Nimuje kandi intambara mu buseruko bwa Kongo ibandanya, abonetse igisirikare cy'u Burundi FDNB kiriko kirahura n'amagorwa akomeye cyane. President Ndayishimiye niwe imvona imvano yigandagurwa ry'abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. President Ndayishimiye yagirizwa kohereza abasirikare mu kinyegero ndetse akanavuga ko ariko arabadandaza. Nimuje kandi Ndayishimiye ngo hoba hari umugambi yagiranira na President wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo kugira ngo gazomuhe ubutare, ndetse ari nayo mvona imvano binamugwanugwa ko hoba hari amadolari yamuhaye cyangwa se President Ndayishimiye yoba yarahawe kugira ngo yohereza abasirikare muri Kongo. Nimuje kandi urongo igisirikare cy'u Burundi Prime niyo ngabo yamaze kugaba, ndetse mwahoze yari umushikiranganje wa mbere wa Burundi Jacques Ndirako kuri ngubu rero bafashe ingingo zikomeye cyane zo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse n'amakuru dufise nuko kuri ngubu Ndayishimiye yoba yamaze guhunga uko igitero camaze kugabwa ku rugo iwiwe. Ndayishimiye biranuganurwa ko yafashe indege imujana mu gihugu cy'u Bufaransa. Amakuru dufise kandi kuri ubu ngubu ikibuga c'indege Melchior Ndadaye cagoswe n'abasirikare itsinze. President Ndayishimiye kuri ubu ngubu arayanyaze kubera ko ibigira bimushikire biteye ubwoba. Nimuje kandi Ndayishimiye ariwe ariko arateza intambara ngaha mu karere k'ibiyaga binini, ndetse kuri ubu ngubu amakungu yamaze kumuhagurukira avuga ko ibiriko biraba mu buseruko bwa Kongo ariwe imvona imvano yavyo. Prime niyo ngabo horomongoye igisirikare cy'u Burundi kuri ubu ngubu atangaza ko iriko biraba ku gisirikare cy'u Burundi byose vyakozwe na President Ndayishimiye bivanye nuko ngo ajya amafaranga yahawe na President wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ngo atayazanye bayagabure. President Ndayishimiye nawe mu minsi iheze mwari mumvise ko yari yatangaje ubwo yagiraninaga inama n'abakuru b'ibihugu ndetse n'amagariye amareta yabo ngaha mu Burundi, yatangaje ko intambara yo mu buseruko bwa Kongo imuteye ubwoba, ndetse isaha n'isaha ishobora kujabuka ikinjira mu gihugu cy'u Burundi. Nimuje kandi kuri ubu ngubu Uvira yamaze gufatwa, ndetse kuri ubu ngubu mu micungararo y'u Burundi na Kongo na cyane kuri bibe ibintu bitifashe neza, imipaka yamaze kugarwa. Ndayishimiye rero afise ubwoba ntangere ko umugwi twacu rwanije wa Red Tabara uko wamaze kujabuka mu Burundi, ndetse intambara yamaze gusutama mu Burundi. President Ndayishimiye akaba yayanyaze, akaba yaciye ajabuka mu gihugu cy'u Bufaransa, ariko indege imujyanyeyo bakaba biriko yanuganuga ko yari ajanye n'abandi bajenerali batandukanye. Hari indi nkuru kandi dufise ifise umutwe ugira uti hari wadoye ntahe avuga ko agira ngo avunire akagohe aba anywanyi ba CNDD FDD ngo bagize akanama k'inararibonye eka ndetse mu mbere abarundi bose ndetse n'arabasabye ngo okenshi ko umwaka wa 2027 namba ngo bakunda igihugu cabo canke bipfuza ko Uburundi buva aho bugeze ngo bashakishe ku yindi ntambwe, bashike ku yindi ntambwe. Avuga ko rero yimbere y'umwaka 2027 ngo baze barondere uwundi mu kandida atari President Evariste Ndayishimiye, kandi ngo yababwiye ko ubu ngo naho bogira inkandagira bitabo Shabani w'imyaka mwotsinda ngo kuko ntawe mu gihiganwa mu matora. Umugambwe CNDD-FDD urimwo abantu atari bake bicabwenge kandi ngo bafise ijambo n'ijunda, none umwe ngo yavyanse kubera iki mutohindura. Ikindi ngo naco igihugu kugira ngo gikomere bagikomezwa n'ibintu bikuri ikira nyabikuru. Icambere igisirikare gikomeye, nta gihugu na kimwe gikomera cyane kitabanje gukomezwa igisirikare. Ariko kandi mwebwe abasenedefudede ngo aho gukomeza igihugu igisirikare cy'igihugu ahubwo mwakigize icumugambwe.
umusirikare atinjiriye muri CNDD-FDD uwo nta ntambwe atera nubwo yoba akomeye gute. Ivyo ngo mwibaza ko vyo kwijana, uwo mwibaza ko inzigo afise umutima wiwe mwoyitemera intambwe, mwoyiterana intambwe ku rugamba. Icya kabiri, iperereza rikomeye. Iperereza ni igikoresho gikomeye cyane ibihugu nka byose bigendera ko, nizi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwumva ubukomezi bwa mbere ngo bafise ni iperereza, ariko kandi ngo mu Burundi iperereza ryaho ryaragize ivyo guhiga aba CNL gusa ngo no kwiba abanyagihugu, aho ndetse ngo n'abayifataniye amadeni ngo basigaye bishurizwa n'iperereza. Upfa kwemera ko muyo ufitemwo uzotangamwo ica gatatu gusa. Buriya kandi imvo nyamukuru ituma muriko mutera musubira inyuma ku rugamba rwanyu hanini ngo ni iperereza ryanyu ntakigenda, ntimuzi neza ako muhanganye n'abantu bakomeye cyane bikomeje kandi muri ico gisata c'iperereza. Ibihugu bibanyi birakomeye cyane mu iperereza kandi bakoresha abarundi benshi ba mbere bari mu nzego zose, ndetse no mu gisirikare c'u Burundi harimo abakorera iperereza ry'ibihugu bitandukanye. Kandi ntimuce nibaza ngo ni abasirikare b'abantu, oya, gusa n'abasirikare batandukanye muri FARDC, igisirikare ca Kongo hoho nibo gusa, mbere no muri FDLR harimo bakorana n'iperereza ry'u Burundi. Iyo muri ku rugamba abarwanyi baba bafise amakuru yanyu yose, iba izi ibirwanisho, iba izi ibirwanisho byanyu byose, iba izi uwo mukomanda ahagarariye urugamba ndetse n'ingene ameze byose baba babifise. Umuntu nk'uyo biragoye kumutsinda ku rugamba. Fate akanya namwe mwibaze, nta nama nimwe ibera mu gisirikare canke mw'iperereza ngo hahere akanya mutabonye umuntu ari mu Bubirigi ayisize ngaha kuri izi mbuga ngurukanabumenyi. Nibaza ko biba vyatanzwe n'abandi. None utanze amakuru mu Bubirigi ako kanya nyene ntaba ageze mu bihugu bibanyi. Kandi Murundi aranabivuga ati, amakuru dukesha isoko ryacu mu gisirikare canke mw'iperereza canke mu kirimba c'umukuru w'igihugu, nukuri ayo masoko arahari kandi ni menshi cane, atanga amakuru y'ibanga. Kandi iyi niyo nta nduruko y'amakuru nyamukuru ituma urugamba rutagenda neza uko mwabitegekanije, hagaca ndetse hakurikira ingene mutakomeje igisirikare ngo kibe ico mu gihe ca none. Ibikoresho bigezweho, inyigisho zigezweho, muri make mwarijajaye umwasi, mwasize imbere yanyu, muhereza ko inguvu zanyu zose n'umwanya wanyu wose. Ni agatorwasa waramutswaga umugambwe CNL kandi Murundi atanico abatwaye. Igihe cose uzobaho abantu warabaciyemwo imigwi, ugakundwa kaza bamwe abandi ukabakumira, ni ngombwa ugume uhura n'ibibazo nk'ivyo. Ndabereke ubwenge perezida w'igihugu kibanyi afise. Mu gisirikare c'u Rwanda harimwo abantu b'amoko yose, bahoze mu gisirikare ca Habyarimana ndetse n'abandi kandi bakoze, ariko harimwo
n'abavuye mu bindi bisirikare bitandukanye. Igihe cyose rero igihugu kikoze kizoba kirongowe n'umukuru w'igihugu yize canke yakoze ibijanye n'iperereza, ni ngombwa ico gihugu gikomere cane, kuko abategetsi bakoze mu vy'iperereza baba bazi ubwenge cane kandi baba bafise imbono imeze neza, ariko kandi atari irya perereza ryanyu rijejwe kwiba ndetse no kuniga aba FNL gusa. Rirya si iperereza, ni akarwi k'amabandi. Iperereza ndi kuvuga ngaha ni iperereza nyaryo riri special, nka Paul Kagame murazi ko yize ibijanye n'iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe yatwara igisirikare igisata c'iperereza mu mugwi wabo wo kwa Museveni. Umuntu nk'uwo rero ni ngombwa akomere kandi akomeze ico gisata. Naho mu yandi makuru reka turabira hamwe kuko biravuga hari uwaduhaye ntagira ati umaze imyaka 13 urongoye igisirikare cy'u Burundi, waratunze, warubatse amazu agerekeranye, ayandi uragura, ufise za banke na microfinance vyawe, ufise ibitaro n'amafarmasi, utungira kumusoda agwaye canke akomerekeye ku rugamba, uherutse gutumwa ko ibibuga bikwegena vyawe Bwimba, Butare muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo ndetse no mu Burundi. Warateye imbere koko, igisoda co casubiye inyuma uburyo bwose, umusoda yisabiye utwiwe umuhanisha kumuzungurukana igihugu cose n'amaguru, umusoda yanze kubandanya ahemukirwa ku rugamba, umupfungisha ubuzima bwose. Ibigori vyahoze muri anagese nivyo vyahinduwe ifu ihabwa umusoda ku rugamba. Umusoda ajejwe kunguruza ubutare n'ibitoro vyawe, uwo ahafashwe uca winjira mu mpimba ukamwisohorera. Baguhaye igisoda kidatsindwa, none inyuma y'imyaka 13 utweretse igisoda gitemaguza gihunga. Baguhaye igisoda cubashwe, none utweretse igisoda kidatsinda urugamba na rumwe. Baguhaye igisoda ca discipline, uyu munsi na generali atinya caporale w'umwishikira. Baguhaye igisoda cibanga, uyu munsi umusoda atabarizwa kuri réseaux sociaux. Baguhaye umusoda witeka, ubu wagizwe ikidandazwa kwa Kishekedi. None iyo myaka 13 wamaze iki? Urindiriye iki kugira utange imihoho rya reteka ry'umusoda w'u Burundi? Byagiye hehe? Nta ntare rugamba iyo garuka wo mubwira iki? Dufate ko ari Ndayishimiye iyo yagukoresheje nabi, canke ni mwese mwabaye indiongozi mbi mu gihugu. Uwo rero nta wundi bari bariko barabwira, ni Prime Niyongabo. Kuri ubu ngubu uramutswa igisirikare cy'u Burundi, ariko igisirikare cy'u Burundi kuri ubu kikaba kiri mu magorwa atagira izina, nkuko ndetse intahe ziba zitandukanye zigenda zirabitomora. Reka dusimbire n'ubundi no mu yandi makuru rero kubiriko biravugirwa ngaha mu Burundi, turabira hamwe uko vyoba bihagaze. Reka rero dukubitire ku bimenyesha amakuru biha bigiye bitandukanye biba vyaduhaye intahe zukongene ibintu bihagaze ngaha mu Burundi. Weho gusa ico usabwa no gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner, hama tukabandanya kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tuba turariko turagushikiriza umwanya n'umwanya kuri chaîne yacu ari nayo yanyu ya YouTube ya Isange TV, chaîne ibiriko irabashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.
Bibujumbura kuba kenegera mu mwaka mu nama yo kuri uyu wa mbere ku mugoroba n'amaserukira ibihugu vyabo n'amareta mu Burundi ndetse n'abaserukira amashira hamwe mpuzamakungu n'akarere umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu n'amakungu w'u Burundi Edouard Bizimana yari yamirije ibitero by'igihugu kibanyi ku birindiro by'abasirikare b'abarundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku ruhande bw'igihugu kibanyi nta nyishu yari bwatangwe kuvyo ico gihugu cagirizwa gushika ubu ngubu. Ibitero vyateguwe ku ngabo z'u Burundi n'abasivile nkuko Bizimana abivuga ngo igihugu kibanyi cyakoze ivyo bitero mu kiringo gito ahani nyuma yiterwa umukono ku masezerano yo kuwa 4 Kigarama uyu mwaka wa Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho u Burundi bwari bwitavye nk'indorerezi. Ivyo bitero kandi vyakozwe task force y'ingabo z'u Burundi ndetse n'iza Kongo Tafoko iri mu bikorwa byo gufasha leta ya Kongo hamwe ndetse n'abanyagihugu bakoreshejwe indege z'intambara ndetse n'imigwanisho bikaze. Uwo mushikiranganje yatomoye ko imyiteguro y'ivyo bikorwa yatanguye kuva ku wa 28 Munyonyo aho ndetse ngo harenganywenye imodoka z'intambara hakanarungikwa abasirikare bashika ku 8,000 muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Intumbero ku bwa Bizimana ngo yoba yari iyo kwigarurira ibisata bitandukanye bikuru vya Uvira ku birometero bikeya uvuye Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Teritwari ya Fizi n'igisata gara ca Karemi umugwa mukuru wa Tanganyika. Inyongerezwa ry'abasirikare no gutakaza ku ruhande rw'u Burundi guhera ku kirikiro rya mbere Kigarama intambara zabereye mu gice vya Rubarika Mitimbiri Katogota Ruvungi na Sange yahitanye abasirikare benshi b'abarundi. Muri abo harimwo Lieutenant Colonel Atanazi Minani ari nawe kandi yari umusirikare mukuru wishwe kuva Burundi bwatangura ibikorwa vya gisirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bitandukanye n'ukuntu bimeze ku ngabo zagiye mu butumwa bw'amahoro bwo kugarukana amahoro muri Somalia aho imiryango y'abaguye ku rugamba ihabwa ishumbusho itomoye. Nta mategeko agenga abarundi bapfira muri Kongo ahari ivyo ngo navyo bigatuma haba ukudatahura n'umubabaro mu miryango yabuza babo. Bizimana yasabye amakungu gushiraho ibihano bikomeye ku bihugu bibanyi. Yamirije kandi ico yita gukina imikino ibiri bikorwa ngo n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Edouard Bizimana yashimikiye ku kuntu ngo Burundi utari ku ruhande na rumwe muri izo njyane ariko kandi ngo bukaba buja gukinga imbibe no gukorana n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Kubwiwe ngo igihugu kiriteguriye kuganira na Kigali mu ntumbero yo gutorera umuti mwiza ariko ngo akavuga ko biteguriye gukingira ubutaka bw'u Burundi mu gihe bikenewe. Uburundi bwarungitse ku mugaragaro kuva mu kwezi kwa Ntwarante 2023 abasirikare b'abarundi barenga 10,000 gufasha igisirikare ca Kongo FARDC hamwe ndetse n'imigwi itwaje igwanisho nka Wazalenda. Muri Kigarama 2023 kandi abasirikare 272 b'abarundi base kurwanya imigwi itwaje igwanisho muri Kongo barafashwe baracirirwa imanza baranapfungwa gushika ku gupfungwa umunyororo ubuzima bwose. Abo bose bapfungiwe mu burembwe ku murembwe mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Ku ruhande rw'inama zabereye i Washington, Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko Burundi bufise uruhara rukomeye yongera kandi avuga ko yizera ko bishoboka gushikira amahoro arama no gutekanya akarere. Kenshi mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasiguye ko impamvu Burundi bufise abasirikare muri Kongo ari mu ntumbero yo gufashanya mu karere. Avuga ko ari bisanzwe ko abasirikare b'abarundi bapfira muri Kongo kuko bari byo bemeye. Kongo niyo itegerezwa mu gusigura ukuntu abarwanyi ngo baguma bafata ibindi bice bitandukanye kandi ngo bagiye kubafasha. Ivyo byose rero biba mu gihe kandi icuka ari kibi mu karere
vyerekana na cane cane igikorwa c'Uburundi co kugara imbibe zo hasi zinjira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu ntango z'umwaka wa 2024. Ingingo ivugwa ko yavuye ku kuntu igihugu kibanyi c'u Rwanda ngo cagirizwa gufashanya n'imihari irwanya Uburundi, ariko iyi ngiyi ikaba ari ingingo leta y'u Rwanda idengeshanya ko kana yivuye inyuma, ikavuga ko hatahuriye n'imigwi yitwaje u Rwanda congare ritabara guhungabanya umutekano mu gihugu c'u Burundi. Kugeza ubu n'amatohoza yigenga araza kwemeza ivyagirizi byashikirijwe na Edouard Bisimana, ndetse ibi bigatuma kugeza ubu ivyo ashikiriza bitagira inshimikiro, muri make bikaba bidafise agaciro. Byose bakavuga ko rero ari iremetanya, ariko aragiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda. Reka nshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro ko turashikiriza kuri isaha, twidusozere ngaha turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko n'umuresha kuyanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV.